Ubwa mbere na mbere reka ntangure nshimira abakunzi b'umuziki bose w'u Burundi aho bava bakagera, yaba bari mu Burundi canke abari hanze y'igihugu, kuko atamwebwe nta twebwe kandi atatwebwe namwe nta mwebwe. Nimba ubona uno munsi nshobora gufata micro nkavuga n'ijwi rirenga nkavuga ivyo nishakiye, nuko mbanze yuko mubikurikirana kandi bibanezera, mushobora kuba munyereka urukundo uko mushoboye kose kuri bike muba mufise mukabimpako, nanje nkabona kugira inguvu zo kugira nshobore kubandanya ndabaronderera vyinshi bigiye bitandukanye, amakuru ameze neza, amakuru menshi muba mwipfuza, amakuru henshi mudashobora kuyaronka, amakuru ashobora kubagora kugira ushobore kuyatondeka neza, bishobore kuza bifise ukuri gukwiye. Uyu munsi tukaba twashatse kuzana top 10 y'abaririmvyi bafise subscribers nyinshi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Cyambere na mbere ndabashimira ko cyane mwebwe abakunzi b'umuziki w'u Burundi, nuko mwagize inguvu nyinshi, tukaba tubona yuko abaririmvyi bacu uko tubafise abaririmvyi 10 bafise ama subscribers meza cyane, ama subscribers ateye ubwoba, ama subscribers ateye igomwe kuraba. Uri kuraraba ubwo rubuga rw'uwo muririmvyi ushobora kuvuga ati ego mu Burundi kabisa turafise umuririmvyi, aho ushobora kugira umuririmvyi ashobora kugira aba subscribers barenga ibihumbi amajana. Urumva ni iteka ridasanzwe ku gihugu, turerekana neza yuko u Burundi tubukunda kandi abari mu Burundi tubakunda, abikorera twabo mu Burundi tubakurikirana kandi tubashigikiye, dushigikiye n'imigambi yabo, twifuza iterambere rivuye mu bikorwa vyabo. Nimba nawe utarakora subscribers kuri n'urubuga rwacu rwa Stan TV Worldwide, yikore maze natwe mu minsi tuzobahe top 10 y'ama TV online afisa aba subscribers benshi, natwe tutisiga inyuma. Turabakunda cyane, reka tugende n'umwanya rero na kantu gato cyane, n'abantu 10 dushobora kubasomera no munsi bashoboye kuronka subscribers nyinshi kugeza uyu munsi turiko turavugana mu gihugu cy'u Burundi cyose, haba hanze canke mu Burundi nyene hagati. Abarundi ba mbere bafise ama subscribers benshi b'abaririmvyi nibo tugiye gusangira namwe muri uno mwanya. Gumana natwe utarakora subscribe kuri n'urubuga rwacu, nagusavye kubikora kugira natwe ntituboneke ko turiko turatamba twirorera nkuko vyamye aho hambere. Bimere ko nubu turatangura na top 10 yacu, aho tuza gutangura n'umuririmvyi w'10 duhereze n'umuririmvyi wa mbere. Ndaza kubasaba muri mukomera amashi umuririmvyi wa mbere kuko yakoze bidasanzwe, kandi n'uw'10 nyene mu mukomera amashi kuko kugira ushobore kuba muri no top 10 y'abaririmvyi 10 bashoboye kubikora neza, ari ikintu kigoye cyane. Mu Burundi dufise abaririmvyi benshi, murabizi abaririmvyi ni benshi cyane barenga amajana. Rero kugira ushobore kwisanga ku rutonde rw'abantu 10 ni ikintu kitaba coroshe cyane. Turatangura rero na nimero 10 aho yashoboye kujyamo umuririmvyi yatanguye kuva kera, Lolilo Simba Muzizi wajiwe, ahari wo muririmvyi yatoye ikibanza c'10 ku subscribers barenga gato ibihumbi 74 n'ibice bitanu. Urumva ko ari igikorwa kidasanzwe yashoboye gukora kugira ashobore guhagarara muri kino kibanza mu baririmvyi 10 kajamwo. Uba warakoze akwiye nawe nyene amashi menshi mugabo yo ku mutima. Ikibanza c'9 ni Alvin Smith yashoboye kugifata afise aba subscribers barenga ibihumbi 92 n'ibice 8. Urumva nawe nyene yarashoboye gukora. Ikibanza c'8 cyashoboye kuja mu muririmvyi D1 aho yaheruka gukwiza ibihumbi 100 by'aba subscribers bamukurikirana, akaba ari mu rutonde rw'abaririmvyi ba hano mu Burundi bagiye kuronka Silver Award. Ikibanza c'8, ikibanza c'8 ni D1, ikibanza c'7 ni bafise on the floor, nawe nyene ari mu bantu bakwije aba subscribers barenga 100, aho aba subscribers bagera ku bihumbi 103 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Akaba yashoboye gufata ikibanza c'7 kwabo ba subscribers barenga ibihumbi 100. Ikibanza ca gatandatu cyashoboye kuja mu muririmvyi Kiriku Akiri from Birman Boy ari kumwe na Double J, baranganije ikibanza ca gatandatu. Urumva ni ca gatanu baranganya ama subscribers. Kiriku afise ibihumbi 119. Mu kibanza ca gatandatu twaciye turaba alphabet. Mu kibanza ca gatanu hashoboye kujyamo Double J once again, n'umugenzi wiwe n'umuvukanyi wiwe, basangiye rebo, basangiye vyinshi bahuriye ko, ni naco gituma ubona aho bari hose bagenda ababangikanijwe. Mu kibanza ca gatanu rero ni Double J yashoboye kugifata nawe nyene afise subscribers bangana n'ibihumbi 119. Ikibanza ca kane ni Kidumu Kibido aho yashoboye kugifata afise aba subscribers barenga ibihumbi 121 ku rubuga rwiwe rwa YouTube.
ikibanza ca gatatu n'icya kabiri n'icya mbere ndaza kubasaba mumfashe tubakomera amashi bano bantu kuko bakoze ibidasanzwe kugira bashobore gufata top 3 mu gihugu cyose, ndavuga igihugu cyose iyo kiva kikagera. Ni Daramati yashoboye gufata ikibanza ca gatatu mu ba subscribers bangana ibihumbi 123 is upcoming. Yaheruka kuva muri Bantu Boy ari umuntu ataramenyekana cyane, mugakunda indirimbo ziwe zibiri zashoboye kumucisha kuri benshi, zimucisha ku bantu batanguye umuziki kuva kera. Uyu munsi akaba ahagaze bwuma mu kibanza ca gatatu. Ni naco gituma asaba abantu benshi bariko barakora umuziki, buri muntu wese mu carimwo akore cyane kandi agikorana inguvu kandi agikora gikunze, kuko bishobora kugushikana aho benshi batashitse mu myaka myinshi bamaze bariko barakora. Dramati rero uyu munsi ahagaze imbere ya Kidumu, agahagarara imbere ya Roriro n'abandi benshi bagiye batandukanye bakoze umuziki imbere yiwe, akaba ari mu kibanza ca gatatu. Ikibanza ca kabiri cyashoboye gufatwa na Big Farious Big Fizzo from Bantu Boy, aho yashoboye kugifata afise ibihumbi 155 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Nawe nyene ariko araduga neza cyane abifashijwemo n'indirimbo yiwe Superman yereka gukwiza aba viewers ibihumbi birenga umuriyoni w'ama viewers. Washoboye kumufasha akaba ariko araduga neza, aho ariko aregera Karume mu kibanza ca mbere. Karume mu kibanza ca mbere yashoboye kuhafata ariko ba subscribers bangana n'ibihumbi 225, maze mumfashe tumukomera amashi cyane kugira ushobore kuronka ibihumbi 225 b'abantu bagukurikirana. Aha birerekana ko atari abarundi gusa ahubwo n'abanyamahanga ari benshi cyane. Abarundi nta barundi ibihumbi nk'ibi byose byoshobora gukora subscribers, kuko na cyane cyane abenshi batari bamenyereye gukoresha imbuga za YouTube, benshi bibereye kuri Facebook, za WhatsApp, imbuga mwe nizo YouTube, Instagram bakaba batazija ko cyane. Ariko kugira ushobore kuronka ama subscribers nk'aba abari gikuba gihambaye cyane, uba warakoze mumfashe tumukeze cyane no muri Burundians na cyane cyane mu kubandanya tumutera intege abandanye gukora byinshi bishemeye kugira mu Burundi ejo canke hirya ejo narake tuze turonka umumigengi mu ba subscribers, umuririmbyi ashobora kuronka subscribe nyinshi zirenga umuriyoni, nkuko tubona indirimbo za kino gihe zishikaye zishikira mu mamiliyoni. N'ama subscribe rero turakeneye ko bahashika kandi ku bwinshi. Ya Restani Presenter ni washoboye kubategurira ino top 10. Tubasaba gukora subscribe kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube rushasha. Murabona kali rushasha twatanguranye nago, nimba wari warakoze subscribe ku rubuga rwa mbere n'uru rahamagariye kubikora kugira tugende sambamba. Turabakunda cyane mwebwe mwese mudukunda, kora partage na share kugira benshi bashikirwe na bino bikorwa byacu, kuko twabateguriye byinshi. Tuzobaha ama top 10, tubaha ama top best, tubahe byinshi music vibe murabizi n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Muzobironka biciye kuri runo rubuga rwacu rushasha rwa Stan TV Worldwide. Turabakunda cyane. Ciao ciao till the next time.